Yesu ashimwe cyane ndabaramukije amano ya Kristo abane namwe ndabaha ikaze mu kiganiro iciyumviro c'inondwi mushikirizwa na jewe Pasteur Landry nkaba nifuza ko tuganira ku ciyumviro kivuga ngo itandukaniro riri hagati yo kubaka izina no kubaka ubwami. Hari itandukaniro hagati yo kubaka izina no kubaka ubwami. Ndabaha nk'urugezo abaririmbyi bo mw'isi abo twita abasani nabo barubaka amazina. Bararondera ko bomenyekana. Iyo bariko bararirimba barondera ko boronka ama views, barondera ko bomenyekana. Abo no kuva baba bubaka amazina. Ariko twebwe rero itandukaniro ryacu twebwe abana b'Imana ntiturondera kubaka amazina. Ntidukorera Imana turondera kumenyekana. Dukorera Imana turondera kubaka ubwami. Ariko ikibabaje rero uyu munsi abitwa ko ari abakozi b'Imana, abitwa ko bigisha ijambo abandi, abitwa ko ari abavuga butumwa bariko baragwa mu mutego wo kurondera kubaka amazina. Aho usanga umuntu atangura urushengero afise iciyumviro cyo kumenyekana, agatangura ishengero arondera ko abantu bamwamamaza bakamugira kampanye. Ni ukuvuga ngo ugasanga umukozi w'Imana bariko baramuvuga kuruta uko bavuga Kristo. Bene abo bavuga butumwa rero barondera kumenyekana kuruta kumenyekanisha Kristo. Nibo ndiko ndavuga ko baba bariko bubaka amazina. Muga mwibuke igihe Yesu yatuma abigishwa babwira ati uko mugenda mwigisha abantu muti mwihane kuko ubwami bwo mwijuru buri hafi. Umuntu yubaka ubwami ikimutera kuvuga ubutumwa nuko abantu bihana, nuko abantu bamenya Kristo. Ntavuga ubutumwa kugira ngo abantu bamumenye, ahubwo avuga ubutumwa kugira ngo abantu bamenye Kristo. Paul niwe yavuze ati nta kindi nzoza kurondera muri mwebwe uretse Kristo. Nuvuga ngo umuntu uravuga ubutumwa bw'ubwami ico arondera ko abantu bamenya ni Kristo. Ntarondera ko abantu bamumenya, ahubwo arondera ko abantu bamenya Kristo. Muvuga butumwe kurankurikira, reka kurondera kumenyekana. Reka kuvuga ubutumwa witeze ko izina ryawe ari ryo ryamamara. Oya uzoba uri kurubaka izina, kandi abubaka izina nta gitsibo bazohabwa mwijuru. Bibiri ivuga ngo ubu nibwo bugingo budashira, ngo nuko bakumenya. Ico Imana igomba nuko abantu bamenya Kristo. Imana ntigomba ko twe tumenyekana, igomba ko abantu bamenya Kristo. Nivyo Imana yarabwiye Aburahamu ati izina ryawe nzorigira rurangirano. Mugasi twebwe twiha kuba barurangirano. Ni Imana itugira kuba barurangirano. Mugabo twe motivation à la base idutuma tuvuga ubutumwa nuko abantu bamenya Kristo. Ntiduhari rero kugira ngo twubake amazina yacu. Ntiduhari kugira ngo twebwe twimenyekanishe. Murambona abavuga ubutumwa baryoherwa nuko abantu baba following ari benshi. Ibyo nyene ni kubaka amazina. Reka kurondera rero kubaka izina mwene data. Reka kumera nk'abo basani bo mw'isi barondera kuririmba kugira ngo bamenyekane. Twebwe ntiduhari kugira ngo tumenyekane, duhari kugira ngo tumenyekanishe Kristo. Haleluya. Rero twebwe abana b'Imana duhari kugira ngo twubake ubwami. Usomye mu Itanguriro 11 umurongo wa 4 baratwereka abantu bariko barubaka amazina ingene bari bameze. Ni gihe bariko barubaka umunara w'Ibabeli. Bavuga ngo baravuga bati nimuze twiyubakira igisagara n'umunara uzoshikira ijuru kugira ngo twironkere izina rya rurangiranwa ntidusabagire mw'isi yose. Murabona ko icabateye kubaka umunara w'Ibabeli ngo kwara kugira ngo bironkere izina rya rurangiranwa. Ngoma ndakubaze nawe mukozi w'Imana kuranyumva. Mbega uvuga ubutumwa kugira ngo wironkere izina rya rurangiranwa? Ikigutera guposta ku mbuga, ikigutera gushira ko amafoto ku mbuga. Murabona n'abavuga butumwa bashira ku ifoto bariko barafasha aboro, bakaca bifotoza hambavu yabo bakene bariko barafasha. Ivyo ni kubaka amazina. Bibiri ivuga ngo ni wafasha nturondere ku kuboko kwawe kw'iburyo kuza kumenya ibyo kubafu kwatanze. Kubera ikintu n'uyu munsi umengo turakunda cyane kuba poste, turakunda cyane kuba publier. Ukazamva umuntu ngo partage ngo ubutumwa bushikire benshi. Ego nimba ari ubutumwa ushaka ko bushikira benshi aho ni sawa. Muga nimba ari kugira ngo wewe profile yawe n'izina ryawe abari byo biba propage aho zo buri urahusha intumbero. Rero ikigutera kuvuga ubutumwa ukwiye kukiraba neza. Mbega ni kubera kuko ivyo ukora. Ubikora kugira ngo izina ryawe ribe rurangirano. Aba niko nabo bari bameze. Ngo bubatse umunara kugira ngo bironkere izina rya rurangirano. Ariko mumenye ko twe duhari kugira ngo tumenyekanishe Kristo. Duhari kugira ngo tumenyekanishe Kristo. Ntiduhari kugira ngo tumenyekanishe amazina yacu. Ntiduhari kugira ngo twebwe batumenye. Duhari kugira ngo abantu bamenye Kristo biciye muri twebwe. Nivyo Imana yabwiye Aburahamu ati nzofata izina ryanjye ndagiye rurangirano. Ariko si Aburahamu yarondeye kuba rurangirano. Ni Imana yamugize rurangirano.
rero reka kwishira hejuru, reka kurondera ko abantu bakumenya, reka Imana bari kumenyekanisha. Mugabo wewe kora uko ushoboye kose kugira ngo abantu bamenye Kristo. Rero twari kugira ngo twubake ubwami. Umuntu ahari kugira ngo yubake ubwami avuga nka Paulo ati ntaba ari jewe ari bari Kristo mubona, sije nkiriho ni Kristo ari muri jewe. Paulo niko yavuze, nico camutera kuvuga ubutumwa, yarondera ko abantu bamenya Kristo. Haleluya. Yarondera ko abantu bakizwa. Ico rero ndashaka nababwira uyu munsi, twabwira ngo tumenyekanishe Kristo. Ndabwira ngo twiyamamaze. Ndabwira ngo abantu batumenye. Aho uzo uri kugwa mu mutego w'abisi. Abisi nibo ivyo bakora byose babikora kugira ngo bamamare. Mugabo twebwe twabwira ngo twubake ubwami. Umuntu rero yubaka ubwami, ikimumotive, ikimutera kuvuga ubutumwa ni kugira ngo abantu bamenye Kristo. Ntabikora kugira ngo bamumenye, abikora kugira ngo Kristo amenyekane. Iryo rero niryo tandukaniro ryo kubaka ubwami hamwe no kubaka izina. Rero nahawo kwisuzuma ko niwe wiyizi, mbega uri kurubaka izina cyangwa uri kubaka ubwami. Murakoze rero mwebwe mwese bariko murakurikirana kino cyumviro c'indwi, ndabifuje kubaka ubwami apana kubaka amazina. Reka ubaka ubwami, Kristo nawe akubakire izina. Murakoze.